Ishirahamwe Dorcas risanzwe rihurikiwemwo n'abakenyezi b'abanyafrikakazi basanzwe baba mu bihugu vyo hanze muri wa mugambi nyene waryo wo gufasha abatishoboye n'abanyagihugu bo mu turere dutandukanye twa Afrika ryaragarukiye ku bantu bafise amikoro make gusumba abandi hamwe n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Gihogazi uri muri komine ya Gihogazi nyene aho ni mu ntara ya KARUSI. Iyo miryango ikaba yaronkejwe agafashanyo kagizwe n'imfungurwa ibiharage, umuceri, umunyu n'amavuta. Nashimirimana Joseph asanzwe arongoye umutumba wa Gihogazi arakengurukira Ishirahamwe Dorcas kuba ryariyumviriye kugarukira kuri banyagihugu bo kuri uwo mutumba asanzwe arongoye. Abanyakubahwa Dorcas mwaje kugira mwamwarimbiriye kugira muze dufashiriza aba banyagihugu bagize mu zabukuru mukiyumvira yuko mutumbera ngaha ku mutumba wacu wa Gihogazi mbere tukabakengurukira ukuntu mwiyumviriye kugira mutange imfashanyo kuri aba bantu banyagihugu. Rero nk'uko babonye umugambi mu Dorcas dutera kamo kugira dushira imbere aba banyagihugu bagera ku 200 bose tugatubona bari ngaha kugira bahabwe imfashanyo. Bayifashe nkama tufata hakiri kare tufata neza kuko twarose abatunganira. Rero banyakubahwa motera intege n'ikindi gihe mukazoraba mukazozana n'uturi twa dukenewe twishi kuko aba bantu bageze mu zabukuru aba bantu banyagihugu bama bakenera ibintu byinshi bitandukanye. Rero turabashimira ukuntu mwatwimviriye kungaho ku mutumba wacu wa Gihogazi kandi ndabasabe ndabakomera amashi menshi cyane. Desire niyo kwizera asanzwe aserukira Ishirahamwe Dorcas kuri uwo mutumba aratubwira ico bisunze kugira ngo bahitemwo abaronswa ko gafashanyo. Nawe nyene arakenguruka kuri ico gikorwa ciza bakoze agasaba mbere ko bobandanya kugira uwo mutima. Ego mecho twifuje nuko kenshi turaraba iyo twabutembera tukaraba abantu banyagihugu ukasanga hariho nk'umuntu uri kuramuraba mutama abavyeyi bacu baba bakuze batabagifise ico bashobora kwikorera bo nyene ubwabo. Ego nico kanini twisunze kuraba abantu nyene ba mama bakuze daturabi ko ari umuntu yoherako. Ego nk'userukira iryo Shirahamwe Dorcas ku mutumba wa Gihogazi kambere mbanje gushima kuko ni bake muri benshi bafise biyumvira tereka twiyumvire ko natwe dufise twiyumvira urya na wadafise. Ego ico naco cambere tubanje gushima kuba uwo mugwi wariyumviriye tereka tubanze turayadukubitire mu Burundi. Ego bakiyumvira neza tereka dushike neza na neza mu ntara ya KARUSI muri komine Gihogazi umutumba wa Gihogazi turabe abatama n'abatamakazi baho bageze mu zabukuru. Ego tugire ikintu nabo tubabwira babone ko nabo tubafise kagatima. Ego mu byo tuzatuko turaronka. Ego tukaba twifuza ko no hanyuma byo bandi umviriza kanyamuneza karanga abaronkejwe imfashanyo. Nyo kurashobora kutubwira izina ryawe? Cyane twa Kapitolina harakana. Kapitolina uyumva gute kubwiye imfashanyo hawe? Yego kaye amashwingi yarisha. Amashwingi yarisha. Kubera mubahutse muri Gihogazi mukaza kutukubitirako. Twebwe nkuko kwanje fise imyaka 80. None rero Ishirahamwe riramuko mugume mutugende uzogenda gende abandi nabo bagomaho bakubitireko. Ndarishimiye rwose mbona ko bafasi. Ego turashimiye mu Dorcas baje kuvutaba kazakora mukadufasha gafasha abakene bari ngaha mu Gihogazi. Nejo bona sose baje kudufasha. Oya kuna nikeze nyene nawe mana nyene kaduhaye nyene mukabagira neza. Yego barakora. Bagashimiye yuko babandanya bakamenya twego batama imyaka 102
ko tushishikara kuturaba nk'uko batwifurize natwe tubifurize gutyo. Tworangiza tubamenyesha ko atari ubwa mbere Ishirahamwe Dorcas rigarukiye kuri bantahonikora mu gihugu cy'u Burundi, hakaba haronse imiryango ishika 200, umuryango umwe ukaba waserukirwa n'umuntu umwe.